Ijambo ry'Imana ritangura umwaka wa 2024 hari igihe Imana igusaba ico ukunda cane ivyo uzovyita igeragezwa. Iyo utsinze iryo geragezwa Imana iguha ca kintu ikiguja incuro nyinshi. Ntuzababare ko bitakunze, ntuzababare ko arico utaronse, ntuzababare ko hari ico wifuje ntubone. Imana yarabona yuko bikwiye. Hari igihe Imana yugara imiryango yacu kugira ngo itwereke yuko ishoboye. Hari n'igihe turondera ibintu ntibikunde kuko Imana idufitiye ibirenze ibyo tuyisaba. Hari imiryango Imana yafunze wari uzi ko izokuzanira imigisha muri 2023, ariko Imana igiye kugura iyindi miryango muri 2024. Rero ushobora kuba utabitahuye muri uriya mwaka, ariko uyu mwaka turimo canke uyu mwaka dutanguye uzobitahura. Ushima Imana uvuga ati Mana warakoze kuba biriya bintu byarapfuye. Rimwe na rimwe turakora tugategura, ariko Imana ikaduhitiramwo ibikwiye. Isengesho ry'umwaka: Mana niwabona ivyo ngiye gukora bigiye kunjana mu rupfu canke ivyo nipfuza, Mwami uze ubindinde, kandi uze wongere unyibutse yuko imigambi yawe kuri jewe irengeye ivyo niyumvira, ikarengera n'ivyo nipfuza. Nimba wakunze iri jambo, kora subscribe kuri GFLG kuri YouTube channel, canke ubandanye udukurikirana kuri Instagram.